Abarimyi b'ikawa bagiye kuhatorera koyoko. Ikiro c'ikawa kizogurwa amafaranga amajana 7 y'amarundi, mu gihe ku mwaka uheze ikiro c'ikawa y'ibiturumbwe cagurwa amafaranga amajana 550 gusa. Ibi bikaba vyamenyeshejwe na nyen'icubahiro Dr. Deogide Rurema, asanzwe ari umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 19 Ndamukiza umwaka w'2021. Umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi akaba yaciga nino uko isizeni y'umwaka w'2020 ushira u'2021 wagenze. Yongera avuga uko isizeni y'umwaka w'2021 ushira u'2022 witeguriwe. Akaba yibukije abene gihugu kudatonorera ikawa mu mihana iwabo, akamenyesha kandi ko kugura ikawa ikibiriraho bimwe bita amakashi bibujijwe. Uzofatwa ariko abikora azohanwa. Igihembo ca mbere kikazoba mu kwezi kwa gatanu, igihembo ca kabiri naco kikazoba mu kwezi k'umunani. Ibikorwa by'isizeni y'umwaka wa 2020 ushira ya 2021 byaranguwe hisunzwe intumbero nshasha ya leta yo gutunganya gushasha igisata c'ikawa. Iyo ntumbero nshasha ikaba yemejwe na leta kw'igenekerezo rya 2 Munyonyo umwaka wa 2019. Iyo ntumbero nshasha yo gutunganya no guteza imbere igisata c'ikawa ikaba yakurikiwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/101 ryo kuwa 0 umwaka wa 2020 rishiraho urwego rwa leta rujejwe guteza imbere igisata c'ikawa ariyo leta. Urwo rwego rumaze kujaho warakoze ibishoboka byose kugira ngo isizeni y'umwaka w'2020 ushira u'2021 igende neza. Ukaba wakoreye amatonorero yahoze akoreshwa n'amasogestari hamwe n'ikoborero Sodeko Buterere. Isizeni y'umwaka w'2020 ushira 2021 amatonorero agera ku majana 270 yegukira amashirahamwe 57 akaba ariyo yashoboye kwegeranya umwimbu w'ikawa. Abarimyi bose bashoye ikawa yabo haba ku matonorero ya Odeka, yaba amakoperative y'abarimyi b'ikawa hamwe n'ayabikorera utwabo, barashoboye kuronswa agahembo kabo kandi ku gihe ku giciro c'amahera angana amajana 550 ku kiro c'ikawa nziza bita A, n'amajana 275 ku kiro y'ikawa bita B. Ikawa yose yahinguriwe ku matonorero yarajanwe mu makoborero kandi irahinguwe. Twokwibutsa ko ku matoni 136,792 y'ikawa y'ikawa y'ibiturumbwe yari yitezwe. Habonetse amatoni 73,191 ni ukuvuga ibice 53 kw'ijana. Ahanini bikaba byavuye guhindagurika ibihe. Ikawa
ishoka hanze yashoboye kuboneka muri sizeni y'ibihumbi 2020 ishira y'umwaka w'2021 ingana amatoni ibihumbi 15,054. Igikorwa rero cyo gushora iyo kawa kiri ku musozo gushika ku igenekerezo rya 12 ndamukiza 2021 amatoni angana ibihumbi 14,646 n'ibiro 590 yamaze kudandazwa ku giciro c'amadolari y'abanyamerika angana ku miliyoni 34 manunga ibihumbi 650 na 2,696 n'ibice 44 no kuvuga amafaranga y'amarundi angana miliyaridi 66 miliyoni 667 n'ibihumbi 556 n'amafaranga 29 y'amarundi. Urwego odeka rukaba rumaze kudandaza amatoni angana ibihumbi 4,529 n'ibiro 700 ku gaciro k'amadolari y'abanyamerika angana miliyoni 11 ibihumbi 556 n'amajana 828 ni kuvuga amafaranga y'amarundi miliyaridi 21 miliyoni 888 n'ibihumbi 825 n'amajana 928. Amafaranga yari yasabwe kugira ibikorwa by'isizeni y'ibihumbi 2020 ishira 2021 ishobore kurangurwa yangana miliyaridi 43 n'imiliyoni 455 n'ibihumbi 834 n'amafaranga 300 ari urwego odeka rwakoresheje angana imiliyaridi 29 miliyoni 440 ibihumbi 290 n'amajana 486 akaba agendanishwa uko kawa igandajwe. Ayamaze kwishurwa angana miliyaridi 29 miliyoni 242 ibihumbi 448 twamenyesha ko hakiriho ikawa za nyuma zamaze kudandazwa ariko zitarariwa zifise agaciro k'amafaranga angana n'imiliyaridi 3 miliyoni 495 ibihumbi 930 n'amajana 618. Ibikorwa nyamukuru byaranguwe kandi byaranze isizeni ya 2020 ishira ya 2021 ibijanye no gukurikirana ibikorwa byo kugwiza umwimbu w'ikawa biciye ku isizeni ryo gupompa, gufumbira hamwe no gutera imivyaro mishasha. Urwego odeka
buratunganije kandi ibikorwa byo gutera ibipimo by'ikawa byegukira leta, aho amahitari angana 67 amaze kuboneka mu ntara za Cankuzo, Ruyigi na Mwaro. Muri ayo ayashika 53 akaba amaze guteramo ikawa, kandi igikorwa cyo kurondera ibindi bibanza byo guteramo ibipimo byegukira leta birabandanya mu zindi ntara nka Muyinga, Ngozi, Karusi, Rutana na Cibitoke. Ibikorwa bijanye no kugwiza imivyaro mu matuta bikaba navyo nyene biriko biratunganywa mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ibikorwa byo kwitegurira isizeni y'umwaka 2021 ishira y'ibihumbi 2022 bigeze ku ntambwe ishimishije. Amanama atari make yaratunganijwe hamwe n'abakorera mu gisata c'ikawa ndetse n'abarimyi mu ntumbero yo kwitegurira neza iyo sizeni. Umwimbu witezwe ukaba ungana amatoni 43,401 harimo amatoni 19,550 yitezwe mu matonorero ya Odeka. Itegeko rizogenga iyi sizeni naryo nyene yarateguwe biranemezwa n'abakorera muri ico gisata kandi bose. Twashaka duhamagarire abakorera mu gisata c'ikawa bose gukora kwisunga kandi bubaha iryo tegeko, bibuka kandi cyane cyane ko bibujijwe gusyera ikawa imuhira, kuko ikawa yaba nziza cyangwa ikawa y'isobwa itegerezwa kwakirwa itonorero. Ikawa rero itonorewe imuhira ishobora kuboneka bivuye ku mvo izi cyangwa ziriya. Urwego Odeka ruzozigura ruzihesha agaciro ku giciro kizomenyeshwa hageze. Ibibanza byegeranirizo birabujijwe mu turere twose turimo amatonorero, aho bikenewe kw'ivyo bibanza bishigwa ku neza y'abarimyi na cyane cyane mu kubapfunyiriza urugendo bofata batwaye ikawa ku matonorero. Urwego Odeka nibwo bwonyene butanga uburenganzira kandi bukaba bukaraba uburuhabwa hisunze igicapo cerekanaho buri shirahamwe bifitiye itonorero. Abazoramuka baronse ubwo burenganzira basabwa kwirinda gukoresha wa mugenzo mubi wo kuriha amahera ikibiriraho amakashi canke bimwe bita kumwe n'amaso. Uzofatwa abikoze cangwe yihaye ibibanza azofatirwa ibihano, harimo no kwakwa uburenganzira bwo gusubira gukorera mu gisata c'ikawa. Mu ntumbero yo kubandanya hatunganwa neza igisata c'ikawa no guha agaciro ibikorwa by'abarimyi hamwe no guha agaciro ibikorwa by'abagura ikawa y'ibiturumbwe, leta y'u Burundi iramenyesheje ko igiciro c'ikawa gishorwa mu matonorero yose igurwa uku kurikira. Ikawa nziza bita service A izogurwa amahera 700 ku kilo. Ikawa y'ibisobwa
nayo bita serise B izogurwa amahera 350 ku kiro. Dusabye ko iki giciro cyo kubahirizwa na bose ku neza y'abenegihugu nk'uko bitegekanijwe mu ntunganyo y'isizeni. Ihemba rya mbere rizoba mu kwezi kwa Rusama, ihemba rya kabiri ari naryo rya nyuma rikazoba mu kwezi kwa Myandagaro muri uyu mwaka wa 2021. Ari nacyo gituma dusabye abariko barakira umwimbu w'abenegihugu kubyitegurira hakiri kare. Mbere yo gusozera, twagomba dusubire twibutse ko abarundi twese duhamagariwe gukingira umwimbu wacu mu gutuza abo bose bawushora bawucishije mu kinywabi. Dusozere kwifuriza abarundi kurangura ibikorwa byabo bya minsi yose, ariko kandi tubahamagarire gukurikiza impanuro yo kurwanya ikiza ruhonyanganda COVID-19. Murakoze.